Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Tori ingingo z'ingenzi amakuru turambura mu kanya kuri uyu mugoroba wa mbere w'itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu. Uburusiya bwanze kwitaba iburanisha mu rukiko mpuzamahanga aho Ukraine iri gusaba icyemezo cyo guhagarika ibitero by'Uburusiya muri iki gihugu. Mu gihe intambara rero y'Uburusiya bwateye muri Ukraine igeze ku munsi wa 12, Tanzania iramenyesha ko yasabiye inzira abanyeshuri b'abanyagihugu bayo bo mu mujyi wa Sami kugira ngo banyure mu Burusiya mbere yo gushaka uko bataha. Leta y'u Rwanda yatangiye gushyira mu bikorwa icyemezo cyo gufungura imipaka yo ku butaka kuri uyu wa mbere yari ifunze kuva mu mwaka wa 2019. Abaturage biteguraga gufata urugendo banyuzwe. Nakuragayo utuntu twe kuza nkacuruza hano mu Rwanda, ubune niho nahigiraga ubuzima urebye. Ubu nari nkenye cyane rwose, nari mfite ubukene bwaganje. Nejeje umutima wanjye cyane kuko maze igihe ndahangaha, uretse ko ndi umuturage wo muri Uganda. Narasize abana batoya, bana bariraga bakambaza uzaza ryari, nta gisubizo. Tubafite n'imikino, ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mu kanya, nyuma yuko Florentine Kwizera bagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Urakoze Prudence Ngiyumva. Umukuru w'igisagara ca Irpin cugarijwe n'intambara mu micungararo y'uburaruko bwa Kiev muri Ukraine avuga yuko abantu bagera ku gihumbi bashoboye gushigwa ahikinze. Yavuze yuko ingabo za Ukraine zigije inyuma ibitero by'ingabo z'Uburusiya kandi zanagarutse. Umunyamakuru wa BBC yabonye imirongo y'abantu batekewe n'ubwoba baja bukuruzi ahari ikiraro ca bomotse. Aho ni mu gihe bimaze kumenyekana yuko hari abandi bagera ku bihumbi 2 baraye bashoboye kuva mu mujyi wa Mariupol nawe nyene wugarijwe n'intambara imbere yuko ibisasu by'Uburusiya biburizamwo abashaka kuhava. Imodoka zirimwo abantu b'abagabo zasubijwe inyuma ku mabariyeri y'Uburusiya, ariko urukurikirane rw'imodokari zashoboye kurengana zishika ahacungerewe n'ingabo za Ukraine zikinze akagoroba. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Ukraine yavuze yuko Uburusiya bukomeza gusukira ibisasu mu miji myinshi irimwo Mariupol, Voronezh, Sami na Kharkiv, kandi ngo igatangira abanyagihugu bifuza kuva muri iyo miji. Yasabye ibihugu byose gushira gahato ku Burusiya kugira ngo buhagarike intambara. Ibiganiro kuri ico kibazo cyo gutanga umuhora byaburijwemwo igihe Uburusiya bwavuga yuko inzira ishobora kuboneka ku bashaka kuva muri Ukraine ari yinjira iwabo mu Rusiya canke muri Belarus, igihugu bafatinaje muri iyi ntambara. Ukraine yavyanse gose ikavuga yuko atamutima runtu namba urimwo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze yuko ari binanga bidakwiye no kwihanganirwa. Yagiriza Putin ico yise ubugome bwa politike n'ubw'umutima wiwe bwite. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yasavye Uburusiya kureka abantu bari mu miji yamaze gufatwa bagasohoka kandi ibifungurwa n'imiti bikinjira. Women and children, the elderly, abagore n'abana, abatama, abanyagihugu bakomeretse, abantu bagendana ubumuga bariko baragerageza guhunga imiji itarimo uburyo bwo kwishusha, tagira umuyaga nkuba, ahategwa ibisasu by'urutavanako, kandi ivyo kurya biriko birahera hamwe n'imiti, kandi hakabandanya kuvugwa amakuru y'ibitero by'abasirikare b'Uburusiya mu gihe humvikanywe kugurura umuhora w'ubugiraneza. Isi iriko irabwira Uburusiya guhagarika ibitero bunyene
kureka imfungurwa n'imiti bikinjizwa, kureka abantu bakaja ahari umutekano, hamwe no guheraheza iyi ntambara bahisemwo kuri Ukraine. Ibihugu by'Ubwongereza, Canada n'Ubuholande byatangaje yuko bigiye gushinga umugambi wo gufasha mu buryo bw'igihe kirekire Ukraine iherutse gutegwa n'Uburusiya. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yabonanye na bagenzi we ba Canada n'Ubuholande Justin Trudeau na Mark Rutte hano Londres, aho yasavye n'ibindi bihugu kubahambya muri urwo runani. Bwana Johnson yavuze yuko urwo runani ruzofata mu mugongo nako Ukraine mu by'ubutunzi na gisirikare, ku buryo nk'uko avyivugira Uburusiya bunanigwa. Bwana Trudeau yavuze yuko Uburusiya bwiyerekanye yuko budakwiye kugirirwa icizere, nayo Rutte yavuze yuko igihe kigeze kugira ngo ibihugu vya Buraya bigabanye gose kuzerinze ku bitoro na gaze by'Uburusiya. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Polonye imaze kwakira impunzi zituruka muri Ukraine zirenga umuriyoni. Abajeje gucungera umutekano ku mupaka bavuga yuko abarenga ibihumbi 40 bashitse mu masaha ya mbere atandatu yo kuri uno wa mbere nyene. Muri Polonye habarizwa abagera kuri 2/3 by'abamaze guhunga intambara muri Ukraine. Umwe mu bategetsi bo muri leta avuga yuko bamaze gushiraho umugambi uzotwara imiliyaridi 1.7 by'amadolari y'abanyamerika yo gufasha impunzi zo muri Ukraine. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe impunzi HCR Filippo Grandi yabwiye BBC yuko abandi bantu benshi mu batishoboye kandi bakenye bashobora kwifuza kuva muri Ukraine, nyabujya ibitero biriko birasatira mu bisagara. Umwe mu bahanuzi ba perezida wa Ukraine amenyesha yuko ingabo z'Uburusiya kugeza ubu zimaze gusambura amashure agera ku 200, ibitaro 34 hamwe n'inyubakwa zirimwo amazu yo kubamwo zirenga 1,500. Ibigwati bigera ku 900 ntibigiramwo umuyaga nkuba, amazi canke ngo bashobore gushusha amazu. Makiolo Pododiak abicicije ku rubuga rwa Twitter yise abasirikare b'Uburusiya ko bigenza bunyamaswa mu kinjana ca 21, aho yagize ati abarusiya ntibazi kugwana n'abandi basirikare ahubwo bazi kwica abanyagihugu b'abasivile. Amasoko y'imigabane yagabanutse cyane, akozwe ko n'amadidane asanzwe mu bashoramitahe kubera iyi ntambara yo muri Ukraine. Imigabane ku masoko ya Buraya yariko iravyura gatwe inyuma yo gutakaza agaciro mu masaha ya kare, aho yamanutse ku rugero rumwe rw'ubuguzi ku masoko ya Aziya. Ubwoba ku masoko ntanganguvu aturuka mu Burusiya bwatumye ibiciro navyo nyene biduga ku masoko ntanganguvu. Igitoro kitayunguruye cageze ku giciro co hejuru kitari bwashikire kuva muri 2008, inyuma yaho leta zunze ubumwe za Amerika zimenyesheje yuko zishobora kuzibira ibitandazwa bituruka muri Ukraine. N'ibiciro vy'izahabu hamwe n'ubutare eka n'ingano hamwe n'ibigori navyo nyene vyaduze. Président akoze Florentine kwizera ko amakuru ya BBC. Ikaza ku makuru arambuye agaruka cyane cyane ku ya Ukraine. Nk'uko mumaze kubyumva, Uburusiya bwanze kwitaba iburanisha mu rukiko mpuzamahanga, aho Ukraine iri gusaba icyemezo cy'urukiko cyo guhagarika ibitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Ambasaderi w'Uburusiya ariko i Hague Alexander Shulgin yashushe nk'uwerekana ko guverinoma ye idateganya kugira uruhare muri iri buranisha. Umucamanza mukuru muri uru rukiko rukuru rwa Loni yavuze ko yababajwe no kutaboneka k'Uburusiya. Inkuru ya Anna Holigan uri i Hague wari mu rukiko yatwohereje inkuru mugezwaho na Yvette Kabatese. Uwari uhagarariye Ukraine Anton Korinevich yabwiye urukiko ko kuba intebe zari zigenewe Uburusiya nta muntu uzicayeho bisobanura byinshi, ngo ntibahari ntibitabye. Yashinje Uburusiya kurenga ku masezerano ajyanye n'ihonyabwoko mu gukoresha imvugo ya jenoside itariho mu rwego rwo kubesha busobanura impamvu bwavogereye Ukraine. Yongeyeho ko Putin abesha ko abaturage ba Ukraine bariho bapfa.
iki gihugu cyari cyasabye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha gusaba vuba vuba Uburusiya guhagarika ibikorwa byabyo kugira ngo abaturage badakomeza gupfa, ndetse no mu rwego rwo kwirinda ihonyabwoko iryo ari ryo ryose cyangwa gusubiramo amagambo aganisha ku ihonyabwoko. Uburusiya na Ukraine byose ni ibinyamuryango by'urukiko rw'isi ndetse byashizeho umukono ku masezerano arebana na jenoside. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ari gusaba Loni gukora ibirenze kugira ngo amasezerano agiganirweho hagati y'Uburusiya na Ukraine bigire icyo bitanga, avuga ko ngo imbaraga zitazazana igisubizo kirambye. Bwana Ramaphosa yasobanuraga impamvu igihugu cye cyifashe mu itora ryabaye mu cyumweru gishize mu gihe cy'inama rusange ya Loni yatoye umwanzuro usaba Uburusiya kuva bwangu muri Ukraine. Ni mu kimenyetso gikomeye cyamaganye ibitero bya Moscow. Inkuru ya Pomuzafilani uri Johannesburg, muragezwaho na Jacques Niyitegeka. Igisubizo cya Afurika y'Epfo ku ntambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine kuri bamwe ntabwo gihagije. Abakinenga bavuga ko amateka azasanga Afurika y'Epfo yaragiye ku ruhande rubi. Bashinja leta ya Cyril Ramaphosa kujya ku ruhande rw'Uburusiya igihe yahitagamo kwifata mu itora rya ONU ryo mu cyumweru gishize. Mu ibaruwa yashyize ahagaragara uyu munsi, Bwana Ramaphosa yavuze ko haciwe intege nuko nta gaciro kanini kashyizwe mu guhuriza Uburusiya na Ukraine ku meza y'ibiganiro. Yongeyeho ko mu gihe umuhuza mu isi aho gukemura amakimbirane akenshi hakoreshejwe imbunda, hari ababihitamo ngo Afurika y'Epfo n'urugero bagenderaho rw'uko impande zihanganye zishobora kwicarana zikaganira maze hakaboneka igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro. Ibi akaba ari byo arimo asaba ko biba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Muri iyo baruwa kandi Perezida Cyril Ramaphosa avuga ko atewe impungenge n'uko akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi kananiwe gukoresha ijambo gafite kugira ngo ibi bigerweho. Ramaphosa akabona rero ko ibi byerekana ko hakenewe cyane ko haba amavugurura muri aka kanama. Afurika y'Epfo imaze igihe isaba ko yahabwa intebe ihoraho mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi, akaba nta gihugu na kimwe cya Afurika kifite. Inkuru ya Pomuzafilani. Mu gihe rero intambara Uburusiya bwateye muri Ukraine igeze ku munsi wa 12, Tanzania iramenyesha ko yasabiye inzira abanyeshuri b'abenegihugu bayo bari mu mujyi wa Sumi kugira ngo banyure mu Burusiya mbere yo gushaka uburyo bataha. Aba banyeshuri ba Tanzania bari mu bandi barenga 1000 baturuka muri Afurika no mu bindi bihugu babuze amajyo mu mujyi wa Sumi umaze iminsi 2 uri kumishwaho ibisasu n'ingabo z'Uburusiya. Biravugwa ko nta mazi ndetse n'ibiryo biharangwa, ngo abanyeshuri ubu shaka kugira ngo babone amazi bashongesha urubura mbere yo kugira ngo babone yo kunywa. Inkuru ya Primende ku magenge. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Tanzania n'ibindi bihugu Ambasaderi Liberate Muramura yabwiye abamenyesha amakuru ko igisirikare cy'Uburusiya cemeye guha inzira abanyeshuri bayo ngo bave mu gisagara ca Sumi. Madame Muramura yavuze ko na Ukraine izofasha kugira ngo abo banyeshuri bashike kuri wibe ihana n'Uburusiya, hanyuma ingabo z'Uburusiya zibatware gushika i Moscow zibashikirize abaserukira Tanzania. Muramura avuga yuko gushika ubu atamu Tanzania ari muri Ukraine arapfa canke ngo akomereke. Abo banyeshuri b'Abatanzania bari mu bandi b'abanyamahanga barimwo abanyafrika bagotewe mu gisagara ca Sumi kimaze iminsi 2 giterwa ibisasu n'ingabo z'Uburusiya. Muri abo harimwo abanyanigeria, Ghana na Somalia, harimo kandi n'abava muri Pakistani, Bangladesh, Turkiya n'Ubuhindi. Avugira kuri telefone, umunyeshuri w'umuhindi Yipini Yadav yabwiye umunyamakuru wa BBC Danny Eberhard ko haheze iminsi 4 canke 5 atakintu cyo kurya kihari. Hagati aho Nigeria yamenyesheje ko itazokwemera abanyagihugu bayo kwiyandikisha ngo baje kurwana muri Ukraine. Ivyo bibaye inyuma y'ibivugwa yuko hari abariko bariyandikisha muri ico gihugu ku gushaka kwabo ngo baje kurwana muri Ukraine. Ubushikiranganje bwa Nigeria bujejwe imigenderanire buvuga yuko ubuserukizi bwa Ukraine muri ico gihugu bwahakanye kuba hari uruhara bubifisemwo, ariko bwemeza yuko hari abanyanigeria babubwiye yuko bafise ubushake bwo kuja kurwana nk'uko bivugwa n'itangazo ry'ubwo bushikiranganje. Ivyo bishitse no muri Senegal, leta yaheruka kugabisha abo bose bashaka kwiyandikisha ngo baje kurwana muri Ukraine. Inkuru ya Primende ku magenge tugejeje ku isaa 1:18 bivuga mu Rwanda no mu Burundi 16 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i London ni saa 10:44. Iyi ni BBC Gahuzamiryango urumva no kuri Kisoro FM muri Uganda cyangwa kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook uratumva mu buryo bw'amashusho unatureba. Ni Prudence Njyubu mu kanya turagaruka ku makuru areba ibiyaga bigari.
BBC Gahuzamiryango Igoma. Ni kuri FM 93 n'ibice 8. Leta y'u Rwanda yatangiye gushyira mu bikorwa icyemezo cyo gufungura imipaka yo ku nzira z'ubutaka kuri uyu wa mbere. Imipaka y'u Rwanda n'ibihugu bituranye yafunzwe ku rujya n'uruza rw'abantu kubera icyorezo cya COVID-19 kuva mu kwezi kwa gatatu kwa 2020. Leta ivuga ko abatuye u Rwanda bagera kuri 60% bamaze gukingirwa byuzuye, ariko impamvu y'uyu mwanzuro wo gufungura imipaka y'ubutaka ikaba ariyo yatumye rero ufatwa kubera iri kingirwa ndetse n'igabanuka ry'ubwandu. Iyi kirere yo ntabwo yigeze ifungwa. Umunyamakuru wa BBC Ive Bucyana uri Kigali yaduteguriye inkuru ikurikira. Mu gace ka Nyabugogo aho abagenzi bategera imodoka, bisi ya kompanyi ya Volcano irapakira aberekeje mu gihugu cya Uganda ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka igera kuri 4. Abagenzi basaga 40 nibi iyi bisi yahagurukanye i Kigali, benshi bafite akanyamuneza. Biradushimishije kuba tugiye kureba Uganda ta 2019 nibwo twaherukagayo. Mfite umuryango nakuragayo utuntu twe kuza nkacuruza hano mu Rwanda, ubune niho nahigiraga ubuzima. Urebye kuba wari utakijyayo byakwangirije iki? Byinshi cyane. Ubu nari nkenye cyane rwose, nari mfite ubukene bwa danje. Nejeje umutima wanjye cyane kuko maze igihe n'ahangaha, uretse ko ndi umuturage wo muri Uganda, narasize abana batoya, bana bariraga bakambaza uzaza ryari, nta gisubizo. Ni ukuri bagize neza cyane. Kuva imipaka bayifunga wari utarasubira i Buganda? Ntarasubirayo. Ubwo urumva ko nta mahoro nari mfite. Jewe cyane cyane kuko mvuye mu Burundi, bisanzwe naje nzi ko imipaka yuguruye, hanyuma nateza gushika Kabare, hanyuma rero shitse bambwira bati ko tuguruye. Uno munsi rero naryohewe cyane kuko sinarindira umwanya muremure bace bayugurura. Wari umaze iminsi ngahe mu Rwanda? Naje nugurukiye ku kibuga cy'indege cya Kanombe, nari nzi ko ntangenda Kabare bati ntibyuguruye, bati mugabe ejo biri barugurura. Urumva nagize imana. Nubwo bavuga ko bujuje ibisabwa byose birimo ibyangombwa, amakenga kuri bamwe ntiyaburaga kubera ko bashobora kutemererwa kwambuka bajya Uganda nk'uko byabagendekeye ubwo u Rwanda na Uganda byatangazaga bwa mbere gufungura umupaka wa Gatuna mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Mbega amakuru neza turayamenya tugeze i Gatuna, tubaje kumenya ukuntu ibintu bimeze. Ubushize nabwo twe twiteguye kugenda, bamwe na bamwe tugezeyo batwangira ko twambuka, ariko turongera turagaruka. Ibintu ariko kuri uwo mupaka wa Gatuna na Cyanika ntibyagenze uko byari byitezwe, kuko kwambuka byasabaga kuba umuntu yipimishije igipimo cya COVID cya PCR cyishyurwa 30,000 cyangwa $30 ku banyarwanda. Bitandukanye no ku yindi mipaka, ibi byatumye umubare munini w'abaturage batihutira kwambuka kubera iki kiguzi. Ku mupaka wa Rubavu na Goma, uwo wari umaze igihe ufunguye, igipimo cya COVID cy'amafaranga 5,000 cyavanyweho. Ku mupaka wa Rusumo uhuza u Rwanda na Tanzania, amakuru BBC yamenye ni uko abantu batangiye kwambuka ntacyo basabwa uretse ibyangombwa bisanzwe. Ku mupaka wa Nemba n'Akanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi ho haracyafunze. Kuva amakimbirane ya 2015 ibihugu byombi ntibirafungura imipaka y'ubutaka. Gusa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Jean-Marie Vianney Gatabazi yatangaje ko Leta y'u Rwanda ku ruhande rwayo yafunguye imipaka yose harimo n'uw'u Burundi ku banyarwanda bikingije COVID-19 ku buryo bwuzuye. Ive Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Ubu noneho uyu ni umwanya w'ikiganiro kibanda ku basore n'inkumi bihangira imirimo. Iyumvire uburyo umukobwa w'umunyeshuri w'imyaka 19 gusa w'i Bujumbura afatanya amasomo ye no gusana telefone ngendanwa. Murakizwa na Siri yake muhaba nayo. Umviriza ikiganiro ntaho katarondererwa. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro ntaho katarondererwa. Ntaho katarondererwa y'uyu munsi tuyaga n'umwigeme Tuyishime Jessica akora umwuga wo gukora amatelefone, aho namwakura yari ku kivi. Nk'ubu mu mama bwaye ndiko nkora telefone ya Itel, ifite problem y'ahantu bita system of charge, ahantu ho kwinjiriza hamwe na imeza yawe. Rero ndiko ndagerageza kuraba nkezo nzoba namaze kwiheza kuko nayinanguye neze kandi nkaba mbona yuko amasaha
ateze ndagura system of charge ahantu binjiriza niyo ngura ni 5 nkaca metero igurwa amahera 5 amahera nkorera ni 5 donc 15,000 amahera 15. Uwo mwigeme w'imyaka 19 yiga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'indimi avuga ko yatanguye uwo mwuga akiri muto. Aka kazi nagatanguye nkiri umwana muto niyo natanguye kubyiga kuko ni ibintu nakunda cyane. Natanguye no mu mwaka wa 6 kubyiga ndabikunda ndabyumvamo hama nangura kubikora no kubyiga neza meze gushure muri 2020 ujya mu mwaka wo kuruhuka nari ngitangura kubikinirako ndabikunda mbonye papa wanjye ariko arabikora ati ndamwegera nkaraba ingene babigize. Mu buzima bwa misi yose wiziki nize indimi nayize muri 2020 muri secondaire no muri université niga English department ni bicongereza nizandi nyene. Uravye ingene urundi rwaruka udafise akazi ruvyifata mu kurondera ico rukora ubona hari akarorero bo gufatirako. Urwaruka rw'ubu ruragaye akazi cyane kuko baruvuga ati ubu nabwo twokora abo tubona nabi hari ukuntu baduha imanje itariyo bagaca bibagira hako ukwicara ureza amaboko ngo kumuja muri bya bintu nyene ugakora kuko n'ubuzi ahantu bizo gushikana kandi biba ariko birakungura ubwenge. Murumva ko hari urwamo rwinshi tuko turavugana na Jessica ahantu bakorera amatelefone habasanzwe hari urwamo hasanzwe hari abantu benshi bahakorera ibujumbura kuri bata. None ga Jessica kuva utangwe gukora ico gikora cyo gukora amatelefone umaze kunguka iki? Icyambere na mbere ni confiance mu bantu n'ubuzi bwuko bukorwa n'abakobwa bake cyane rero bituma umuntu iyo abonye ko umukobwa kwabiga biramutangaza cyane avuga ati ndamuhe telefone yanjye ngira yo ifata neza yo ikora neza kandi itagenda neza. Hanyuma kuvyerekeye amahera naho byerekeye amahera ndashima Imana ndayaronka bituma muhira mama wanje hari amabeze amwe ushobora kwigirira ushobora kugura icyo ushaka narinze kumusaba mama wanje. Ku munsi ushobora kuronka nkangahe? Ari make nka 5,000 ibihumbi 5. uba wiriye uba wabuze ego hajya uronka ayasumbayo kugunga birabana n'umunsi. Nyimba ari uko bimeze urumva nko ku kwezi ntushobora kubura n'ibihumbi 50-60 ku kwezi ashobora kuba ashika 50 cyane arenga. Uraheza rero nkayo ugacu yakoze iki mu buzima bwa misi yose? Harike ngora nk'ibintu mba nkeneye ku mwanya cyane nkayabika nkavuga ati aya mahera ndayakoze ikiniki. Urabona ko ibintu byo gukora amatelefone uvuga ko wabitanguye neza mu mwaka wa 2020 ariho watanguye kubikora nyine nk'umwuga. Ikintu wovuga umaze gukura mu kigaragara ni giki? Ikintu novuga maze gukura mu kigaragara na telefone nari mfite ndamaze kugura telefone nkoresha niyo telefone nkoresha ubu hama no kubyerekeye ishure bimfasha nkagura amafarde nkagura silabisi nkagura impapuro nkagura ibintu bitandukanye ikaramu deplacement kwiyunguruza ego kwiyunguruza n'imuzu n'ibirato ikiyosha cy'ikintu bituma nariko ndagura umuvyeyi wanje ndavyikorera jewe tenyene. Nkurundi rwaruka rukubona rubivuga kwiki? Birabatangaza cyane nabyo batahura na gato. Hanyuma none rero ko tuwe turarangiza kino kiganiro urundi rwaruka wo ruhanura iki kuvyerekeye kwironderera akazi? No hanura rwaruka gukura amaboko mu muzu no kutagaya akazi akariko kose bavuga ati akagakora abahungu na cyokora akagakora abakobwa yuko bo kumva yuko bashoboye gukora byose atana kimwe kiri limite ku bakobwa cyane kiri limite ku bahungu byose bo bikora kandi bakiyemera yuko bashoboye. Ikiganiro ntaho katarondererwa cy'uyu munsi kigaruke ngaha naho ubutaha bari kumwe na Siriake muhawe nayo. Icyo cyari kiganiro ntaho katarondererwa naho kadashakirwa rero koko rero nkuko mubyumvise n'ubwo mutumirwa waganiraga na Siriake muhawe nayo. Bono noho reka nkurarikire ikinamico y'ejo urunana. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye Cedri ko maze kugezwaho ibirego byawe byinshi bivuga ko usiba amasomo ko hari n'igihe usiba test. Ibyo ntawe bitabaho niko akunda umuntu aba atameze neza ntaze kwiga. None se Cedri ni inkora iperereza mu bandi banyeshuri ngasanga ibyo teacher boss gakurega ari ukuri uremera igihano cyose ndi buguhe. Ni 12:45 kuri BBC.
ejo rero uyirare ku ibaba buno noneho reka ijambo Yves Bucyana mu kiganiro cy'imikino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahereye mu majonjora y'irushanwa rya Afurika ry'amakipe yatwaye ibikombe wayo mu mukino wa basketball mu bagabo Africa Basketball League 2022. Imikino yatangiye kuwa gatandatu mu gihugu cya Senegal. Ikipe ya REG ihagarariye u Rwanda ku cyumweru nibwo yakiriye umukino wayo wa mbere itsinda AS Saleh yo muri Maroc ku manota 91 kuri 87. Ku munsi wa mbere w'iyo mikino no kuvuga kuwa gatandatu habaye umukino umwe wahuje ikipe ya Duke yo muri Senegal na Slack yo mu gihugu cya Guinea. Umukino urangira ikipe ya Slack itsinze Duke amanota 85 kuri 70. Imikino y'umunsi wa gatatu iteganyijwe kuzaba ku munsi w'ejo aho ikipe ya Slack yo muri Guinea izahura na US Monastir yo mu gihugu cya Senegal, naho ikipe ya Beira yo muri Mozambique igakina na Duke yo muri Senegal. Iyi mikino ibera muri Senegal niyo mu itsinda rya mbere Sahara Conference rigizwe n'ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia yakinnye umukino wa nyuma muri 2021, AS Saleh yo muri Maroc, Slack yo muri Guinea, Duke yo muri Senegal na Beira yo muri Mozambique ndetse na REG yo mu Rwanda. Umugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza inkuru ivugwa cyane no mukino warayuhuje ikipe ya Manchester City na Manchester United. City nyagira United ibitego 4-1. City irarwanira bikomeye umwanya wa mbere aho irusha Liverpool amanota 6, ariko Liverpool ifite umukino w'ikirarane kandi amakipe yombi agomba kuzahura hagati yayo. Umutoza wa City Pep Guardiola avuga ko ikipe ye yarinda shyikirwa mu gutsinda umukino wahuje na Manchester United, agashimira abakinnyi be uburyo babyitwayemo. Ni mu gihe umutoza w'agateganyo wa Manchester United Ralf Rangnick yagize ati ntabwo bitangaje kuba Manchester City iri ku isonga rya shampiyona. Avuga ko bidatunguranye na gato kuba Manchester City yabanyagiye ibitego 4-1. Manchester United yakinnye idafite ba rutahizamu bayo Cristiano Ronaldo na Edson Cavani, bivugwa ko bari bafite imvune. Andi makuru akavuga ko aba bakinnyi bombi batashatse gukina uwo mukino na Manchester City. Mu mukino wabanjirije uwo nguwo ikipe ya Watford yari yakiriye ikipe ya Arsenal. Umutoza wa Arsenal Mikel Arteta avuga ko ikipe ye igenda irushaho gukina neza. Ni nyuma yo gutsinda Watford ibitego 3-2, ibi bikagenda birushaho guha icyizere ikipe ya Arsenal cyo kurangiza shampiyona byibuze iri mu makipe ane ya mbere. Mu Rwanda shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Ikipe ya APR FC na Kiyovu Sport zikomeje gukubana ku mwanya wa mbere. APR FC yatsinze Gasogi United ibitego 2-0, naho Kiyovu Sport itsinda Musanze ibitego 2-1. Aya makipe yombi afite amanota 48, ariko APR FC ikaza imbere kuko izigamye ibitego byinshi. Ni mu gihe Mukura yatsinze Bugesera 2-1, naho Rayon Sport inganya na Etoile de l'Est igitego 1-1. Amakuru y'imikino nyasoreze muri tennis. Amahirwe ya Novak Djokovic yo gukina irushanwa rya French Open riteganyijwe mu kwezi kwa gatanu yabarushaho kwiyongera nyuma yaho igihugu cy'Ubufaransa gifatiye umwanzuro wo koroshya amategeko agendanye n'impushya z'uko umuntu yaba yarikingije. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa yatangaje ko impushya zo kwikingiza zishobora kutazakenerwa ku bibuga kuva tariki 14 z'uku kwezi kwa gatatu. Ayo niyo makuru y'imikino n'abakusanyirije. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana, ni nawe uri kudusingiriza umusozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Gusa niba aribwo gifungura radio yawe wamenya ko Burusiya bwanze kwitaba iburanisha mu rukiko mpuzamahanga aho Ukraine iri gusaba icyemezo cyo guhagarika ibitero by'Uburusiya yagabye kuri Ukraine. Naho mu gihe intambara y'Uburusiya rero bwateye muri iki gihugu cya Ukraine nyine yageze ku munsi wa 12, Tanzania iramenyesha ko yasabiye inzira abanyeshuri b'abene igihugu bayo bari mu mujyi wa Sumi kugira ngo banyure mu Burusiya mbere yo gushaka inzira irimo amahoro yo gutaha. Ibi biganiro utabashije kubyumva ntugire ikibazo cyo kuri BBC Gahuza.com cyangwa se kuri Facebook ushakishe mwishakiro wandikamo BBC Gahuza, aho ushobora kongera kubyumva uko byakabaye kuri BBC Gahuza.com. ni naho ushobora gusangana n'ibakuru utumvise hano kuri radio mu gihe cy'iminota 30. Ndi Prudence Ngyumva byabiwe na Mark niyo nkuru wakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango no gusangira umugoro wawe natwe. Ijoro ryiza, uraraharyana wirinde n'abandi.